Sama 2025 amakuru mwateguriwe muyashikirizwa na Dondo Tuyemba z'umutima mu buhinga bw'ivyuma naho hari Gisrene Manirakiza reka ntangure ndabashikirize ingingo ashimikiyeko. Ubutare ngo buzoza burahingurirwa mu Burundi kugira igihugu gitera imbere. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD niwe yaraye abishikirije. Bamwe n'abandi babona ko ubu atariho umugambwe CNDD-FDD ugiye gushobora gukora ivyawunaniye mu myaka 20 umaze ku butegetsi. Muraza kubikurikirana. Abakukuruke mu gisirikare bavuga ko umugambwe CNDD-FDD utubahuka kuvuga ivyawunaniye mu kwiyamamaza ngo nibitera soni navyo nyene mwabiteguriwe. Abanyeshure ba kaminuza y'u Burundi mu bisata vya kahise n'ubuvuzi mu mwaka wa gatatu bamaze amezi 7 bataronswa agafashanyo ngurane. Inzara iri mu kubica. Bamwe mu bize muri iyo kaminuza babona ko Uburundi bukeneye indongozi zikiza igihugu kuko izituruka muri CNDD-FDD ziriko ziracica. Hari n'ayandi ariko mu mpera muraza gukurikirana ikiganiro ineza y'Imana. Idonido mugume hafi ni mukanya kazi. Ndongeye kubaramutsa. Amasoko ntanganguvu ngo agiye kugwizwa ku bwinshi gutyo ubutare bwose bucukurwa buzoze burahingurirwa mu Burundi igihugu gitera imbere. Ivyo vyatangajwe na Reveriyano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ku munsi wa kabiri w'iyindwi aho hari haramutse hatanguzwa ku mugaragaro ibikorwa vyo kwiyamamariza amatora yimirije mu kwezi kuri imbere kwa Ruheshi. Bamwe n'abandi mu bumvise ivyashikirijwe n'uwo mutegetsi bakaba babona ko ari imvugo yo kubaresha ngo basubire guha amajwi umugambwe CNDD-FDD mu gihe uwananiwe no gukora ivyo wari uwaremereye abarundi mu myaka 20 umaze ku ntwaro. Abarundi ngo nibaje hamwe nyabuna bikure ko iyo ntwaro ataco yigeze ibamarira atari ukubicisha ubukene n'inzara. Inkuru twateguriwe na Aline Munezero. Ku munsi wa kabiri w'iyindwi igenekerezo rya 13 Rusama uyu mwaka 2025 niho hatanguzwa ku mugaragaro ibikorwa byo kwiyamamariza amatora yimirije mu kwezi kuri imbere kwa Ruheshi. Umugambwe CNDD-FDD watanguriye ico gikorwa mu buraruko bw'igihugu neza na neza muri komine ya Kiremba intara ya Ngozi. Ivyo bikorwa vyitabwe n'abanywanyi batari bake b'uwo mugambwe harimwe n'abategetsi bakomeye bawukomokamwo harimwe umunyamabanga mukuru wawo Reveriyano Ndikuriyo. Mwijambo ryiwe Reveriyano Ndikuriyo yatangaje ko leta yashizeho amategeko mashasha agenga igisata c'ubutare mu ntumbero yo kugwanya ubusuma bwahora bubera muri ico gisata. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD atangura asigura ko igihugu gishobora gutera imbere bivuye ku birombwe vy'ubutare biherutse gutogwa. Uburundi buherutse kubura ibirombwe vy'ubutare bwari zaranyigijwe. Ivyo birombwe bikaba vyerekana ko isi y'Uburundi yuzuyemwo amatungo kama menshi yotuma igihugu gitera imbere. Igisata c'ubutare n'amasoko ntanganguvu kirahambaye mu iterambere y'igihugu. Leta ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD yaratunganije amategeko mashasha agenga igisata c'ubutare kugira ngo ubusuma bwahora bwiraye muri ico gisata butuzwe. Muri uwo mugambi rero ujanye no guteza imbere ubutunzi bw'igihugu, Reveriyano Ndikuriyo avuga ko hagiye kugwizwa amasoko ntanganguvu ku bwinshi gutyo ubutare bwose bucukurwa buzoze burahingurirwa mu Burundi. Eka ngo n'ubushakashatsi buzobandanya bukorwa kugira hari ubutare hose hashobore kumenyekana. Ubushakashatsi buzokongerezwa kugira ngo ahantu hose hari ubutare hamenyekane maze bucukurwe bwongere buhingurwe ku nyungu y'igihugu cyose. Ubutare
ntacyo butumarira mu gihe budacukuwe ngo buhingurirwe iwacu. Tugiye rero kugwiza amasoko ntanganguvu kugira ngo ubwo butare bucukugwe eka mbere uhingurirwe no mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Bamwe n'abandi mu bumvise byashikirijwe n'uwo mutegetsi bakabona ko ari imvugo yo kubaresha ngo basubire guha amajwi umugambwe CNDD-FDD mu gihe wananiwe no gukora ibyo wari waremereye abarundi mu myaka 20 umaze ku ntwaro. Abarundi ngo nibaje hamwe nyabuna bikure ko iyo ntwaro ataco yigeze ibamarira atari kubicisha ubukene n'inzara. Aline Munezero urakenuye. Kubona mu kwiyamamaza umugambwe CNDD-FDD utavuga ivyawunaniye gukorera abanyagihugu ngo birateye isoni biramaramaje. Bishikirizwa n'abakukuruke mu gisirikare c'u Burundi bari mu bemerewe na Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu ko azobaronsa umushahara umwungana n'uwo yarageze ko imbere yo gukukuruka ariko amaso agahera mu nzira. Imbere iyo kwiyamamaza ngo iyo baba bashaka kuvuga ivyiza gusa ngo bari kubanza gukemura ikibazo c'abakukuruke hamwe n'ic'abasirikare bagiheraniwe amafaranga bakoreye mu butumwa bwo kugarukana amahoro muri Somalia. Umwe muri bo tumutegabiri ijwi ariko ryahinduwe. Mu bisanzwe umugambwe CNDD-FDD umeze nka wa musambi ugumuvuga ngo ndi mwiza kuko ntibari kubahuka bakaja imbere y'abakukuruke mu butandukane bwabo ku ngabo z'igihugu zatashe zigiheraniwe ku ngabo z'igihugu zatashe zemerewe ko zigiye kuzoswa agashara kangana nako bahora baroswa tudasize inyuma n'abarimu n'abaganga n'abandi tutavuze amaserivisi atandukanye ugaca ugenda kubabwira ngo tugiye kuzokora ibyakunaniye ntubivuge. Kiyo bavuga bati twebwe twananiwe nibi ibi muravyishuza turya dusubirira aho twavyemera kuko ko twari tubibonye haraza bagiye kuzokwitoza abo byananiye nabo ntabo tubona niyo baje bakubwira bati ngo umuntu ugiye kuzokwitoza mu kibanza kiniki biratayisomira maramaje. Abakukuruke mu butandukane bwacu dukwiye igihugu cyose CNDD-FDD yari kubanza gukemura iki kibazo kijanye n'abakukuruke yari kubanza gukemura ikibazo kijanye n'abakukuruke b'abasirikare bagiheraniwe amafaranga yo hanze. CNDD-FDD ngo ntibavuga ibi bakorako ngo bashaka kugumiza abanyagihugu mu gacinyizo ngo ntibiyumvira ko abahunze bohunguka n'ibindi nk'uko bibandanya bishikirizwa n'umwe mu bakukuruke mu gisirikare akurikirana ibivugwa mu kwiyamamaza k'umugambwe CNDD-FDD. Bateye isoni bababaje aba bana b'abadede bararinda nta kintu na kimwe kibi batatunganirije umunyagihugu apfa wemeye kuvuga imbere y'abanyagihugu. Mu mutwe wabo ni ukuvuga abahunze igihugu, mu mutwe wabo ni ukuvuga abafashe indwanisho, mu mutwe wabo ni ukuvuga ibyo bagiye kuzokora, nta kindi gusa nta kindi kibi. Ibi bakora ko ntibapfa bavuze ni ukuri nimudutabarize dore ko uzabahenda abanyagihugu baramaze gucika ibikoko baramaze gucika abantu ukuzogumiza abantu mu gacinyizo mu gahotoro n'abantu batiyumvira ko impunzi zohunguka n'abantu batiyumvira ko aribo bari mu makosa n'abantu batiyumvira ko aribo bihagiye ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu n'abantu batazi ko miliyoni ziri hanze y'igihugu n'abantu batiyumvira ko imfashanyo zimwe zagiye zirahagarara kubera ikiringo bihagiye n'ibintu biteye isoni n'abantu batiyumvira bati ingabo zacu zagiye muri Kongo kuja kugwana hakaba bafashwe mpiri hakaba n'abakomeretse bafiswe n'iyo mihari igwana bakibona ntibiyumvira bati mbega rege tabarizo badusubiza gute mbega ntuzenya M23 badusubiza gute ibintu baza barakwepesha bacisha hirya no hino mugabo bakaguma bashimangira ko ari ukutsimbataza ngo inzego z'umutekano kugira ngo dukingire igihugu cyacu mugabo bafashwe n'iyo mihari ntacyo bayivuga ko ingene bazoyoswa ingene bijyanye zoyoswa urumva nawe mwana yangu ivyo vyose n'ibintu biteye isoni bibabaje. Turi mu kwishwa n'inzara tumaze amezi ndwi twiga ntituraronka agafashanyo ngurane. Iyo ni imyidogo y'abanyeshure bo mu mwaka wa gatatu w'igisata ca kahise Histoire mu Kinyamazuru muri kaminuza y'u Burundi mu kigo co kumutanga aho kuva mu kwezi kwa Munyonyo 2024 biga bahejeje ivyigwa vy'igice ca mbere kigizwe n'amezi 6 barinda batandukira n'ivy'igice ca kabiri akaba atanurumeya bararonswa.
no mu mwaka wa gatatu mu gisata cigisha ibijanye n'ubuvuzi medecine mu rurimi rw'igifaransa niko vyifashe. Bamwe mu bajejwe gukurikirana ivyako gafashanyo barahakana ko batari bazi ivy'ico kibazo c'abo banyeshure biga mu gisata ca kahise. Bamwe n'abandi mu bize muri kaminuza y'u Burundi bavuga ko igihugu c'u Burundi gikeneye indongozi zikibogora ngo kuko nk'indongozi zivuga ko haheze amezi 6 zitazi ikibazo kijanye n'ivyo zijejwe. Izo ndongozi zikomoka muri CNDD-FDD ngo sizo. Inkuru na Ninete Nonsi Mutoni. Bamwe muri abo banyeshuri bashikiriza ko aho bahora basaba amadeni hamaze kuzura batakironka naho basaba ideni. Ubu gufungura ngo ni ikibazo, bene amazu bapanze bama babirukana mu nyuma bakabagirira impuhwe. Abanyeshure ngo basiba mw'ishure kenshi n'abatonda barangwa n'amagara make. Ibyo bigatuma bagwaragurika iyo babuze imiti aho mituwere ikora ngo kaba kabaye. Babandanya bamenyesha ko hagati mu kwezi kwandamukiza uyu mwaka w'2025 barabakije mu gisata ca Preburse muri kaminuza no muri BBS bababwira ko bihenze barabasimba mu kuvalida amazina yabo ko vuba cyane bayaronka ariko ukwezi kuraheze atakirakogwa. Hari umunyeshuri umwe avuga ko mu maexame aheruka y'amashika asanga ari mu guhera kubera kubura amafaranga ya bisi. Nyeninzu abamwe wewe ngo yararushe no kumwiruka inyuma amwishyuza. Uwundi munyeshure aba mu nyubakwa za kaminuza amenyesha ko ubu kugira ngo aronke amafaranga yo gufungura acoresha kuko abo yatse amadeni atoba akibaturukira. Akibaza ko abanyeshure bagenzi we bapanze bafise ingorane nyinshi kumurusha. Abanyeshure bose bafise impungenge ku bumenyi bwabo na kazoza kabo. Basaba bijejwe kubatunganiriza nayo ngo bagatebagana baratangura guseha abishwe n'inzara. Kuri iyo myidogo Juvenal Ndayiteza ajejwe ivyako gafashanyo muri kaminuza y'u Burundi asigura ko bari bihenze barabasimba ngo kwihenda navyo bibaho. Ivy'abanyeshure ngo bigeze muri finance ngo naho atokwemeza igihe nyezina ariko nabo ngo vuba barayaronka. Nayo Chimaye Barthelemy umuyobozi w'ibiro bijejwe gutunganya ko gafashanyo ngurane mu bushikiranganje bw'indero BBS ashikiriza ko ikibazo cyo muri soire ataco yarazi ngo yarazi ico muri medecine gusa ariko ngo agiye gukurikirana ibibazo byose byega Preburse bimaze kumenyekana ngo hamavuba hashoboka bitoregwe inyishu. Bamwe n'abandi mu bize muri kaminuza y'u Burundi bavuga ko igihugu cy'u Burundi gikeneye indongozi zikibogora ngo kuko nk'indongozi zivuga ko haheze amezi 6 zitazi ikibazo kijanye n'ivyo zijejwe. Izo ndongozi zikomoka muri CNDD-FDD ngo sizo. Ndagukengurukiye Ninete Nonsi Mutoni. Ingoma ya Maroc yatanze ku Burundi burse z'abanyeshure 130 ku mwaka w'ishure wa 2025 ushira 2026. Izo burse zatanzwe mu bisata bitandukanye nkoramutima kandi ziri mu mugambi w'ingoma ya Maroc wo gutanga burse 1500 muri kazoza mu ntumbero yo gushigikira imbono kazoza y'u Burundi. Igihugu cifashe mu 2040 giteye imbere mu 2060. Uyu mugambi werekana ubucuti bwo gukorana kw'ibihugu vyo mu bumanuko n'ingoma ya Maroc iyobowe n'umwami Mohamed wa gatandatu. Intumbero yayo ni ugushigikira iterambere ry'u Burundi biciye mu gukomeza igisata c'indero, inkingi y'iterambere y'ubutunzi n'imibano birama. Mu nama ya mbere yo gukorana hagati y'ingoma ya Maroc n'u Burundi yabereye Iraba ku wa 12 Rusama 2025 harashizwe umukono ku masezerano 11. Intumwa ya Maroc mu Burundi Abdelwahab Makitari
yarerekanye ukwitanga gukomeye kwa Maroc mu gushigikira indero n'inyigisho z'imyuga kugwaruka rw'abarundi. Muri izo burse 130 zatanzwe, 30 zigenewe inyigisho zijanye n'akazi nk'ibisata vy'ubuhinga, igisata kijanye n'umuyagankuba n'ibindi. Izindi burse 100 zigenewe abiga amashure ya kaminuza n'ay'inyuma ya kaminuza, harimwo ibijanye n'ubumenyi bw'abantu, ubuvuzi, ivyigwa bijanye n'agataka n'ibindi. Ugwaruka rurashima ko habonetse izo burse, ariko rukagira amakenga ko zitazotangwa hisunzwe ubumenyi ngo nk'uko vyama. Ugwaruka ruvuga ko imbonerakure zifise abazivugira bo mu butegetsi, ngo naho ziba zifise ubumenyi buke ngo nizo ziheza zikaronka izo burse. Ico naco ngo ntikishobora guteza imbere igihugu, ngo ahubwo gisubira inyuma. Ugwaruka rwavuganye na Radio Haguruka rubona ko ivyo kunagura ubumenyi buteza imbere Burundi rutariko rurabibona ku ntwaro y'umugambwe CNDD FDD. Eka mu buhinga bw'ivyuma babanze batumirira amate inyuma y'akanya gato duce twinjira mu gice ca nyuma cano makuru. Ko mwavyumvise mu ntango, uyu n'umwanya w'ikiganiro Ineza y'Imana. Kuri uyu munsi wa kane igenekerezo rya 15 Rusama 2025 gishimikira ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo c'umuhanuzi Izaya, ikigabane ca 50 umurongo w'9 mu gishikirizwa na Pastor Celestin Gahungu mu Gitegabiri. Baramukije abandi ndabahe mwiriwe bivanye naho umwe wese aherereye. Uyu ni wa mwanya ukumviriza ikiganiro Ineza y'Imana. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana uyu munsi riri mu gitabo c'umuhanuzi Yesaya, igice ca 50 umurongo w'9. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Raba umwami uhoraho niwe azompagarikira, none uwo nsindisha ninde? Erega bo bose bazosaza nk'impuzu, inyenzi zizobarya zibamare. Amen. Imana yacu nishimwe, Imana yacu ihabwe icubahiro. Inshuti mugenzi uri kuranyumviriza muri kino kiganiro Ineza y'Imana, nkuzaniye ijambo ry'Imana uyu munsi rivuga ngo inkozi z'ibibi zose zizosaza nk'impuzu, kandi inyenzi zizozirya zizimare. Imana dutabare cyane. Uyu yari Yesaya rero yariko arahanura abantu nk'uko Imana yari yamutumye ngo genda ubwira abantu. Hari abantu bari barananiranye, hari abantu bari barigize ibihangange, hari abantu bari basigaye bafise ubwibone burenze urugero, hari abantu bari barishize hejuru, bari barihaye guhahaza abandi, bari barihaye kunyaga ivy'abandi, bari barihaye kwica abandi babahora ubusa, bari barihaye ijambo riruta iry'abandi bose. Imana rero yitegereza muri ico gihe ukuntu Abisirayeli bari bababaye, bari batwawe ku mukazo, bari batwawe ituntu, bari babayeho mu buzima bubi cane. Kandi ico gihe abantu batwazwa igitugu, abantu batwazwa ku nkoni, bakoreshwa ibikorwa by'inguvu. Noneho rero Imana iritegereza ukuntu abantu bayo bari babuza amahoro. Abantu bari babuza amahoro, mu mitima yabo nta mahoro yararimwo. Abantu bari babuza amahoro, mu ngo zabo nta mahoro yararimwo. Abantu bari babuza amahoro, mu gihugu cabo nta mahoro yararimwo, kuko aba bantu bari barishize hejuru, bica uwo bashaka, bagakiza uwo bashaka. Noneho rero Imana irababara cane. Nshuti mugenzi uri kuranyumviriza, Imana ntimeze nk'uko abantu bameze, ntiraba nk'uko abantu baraba, ntiyiyumvira nk'uko abantu biyumvira. Iritegereza ariko ikabanza igaceceka, kandi iyo icecetse iba igomba gukora ikintu gikomeye cyane. Ni muri ca gihe abantu usanga bariko baravuga ngo rega Imana yaradutaye, rega Imana yaraduhevye, rega Imana yaratwibagiye, ugasanga bari mu myidodombo idasanzwe. Noneho rero Imana imaze kwitegereza ibona abantu bayo ukuntu bahangayitse cyane,
cyane nta mahoro bagira mu mitima, bari baguwe nabi kubera uburyo bari batwawe. Nuko rero Imana ituma Yesaya abwira abantu bayo ati genda ubabwire, nubwo babona ibyo barimwo biteye ubwoba, ariko jewe umwami uhoraho nije ndabahagarikiye kandi nzobagwanirira kandi nzobatsindishiriza. Ninde yobagwanya? Jewe ndi mu ruhande rwabo. Nuko rero Yesaya aragenda arababwira, arabaremesha, arababwira ati muhumure, uhoraho ari mu ruhande rwanyu kandi azobatsindanishiriza, azobagwanirira, azobaneshereza. Aterega barya bose mubona babahahaza, barya bose mubona babagwanya, barya bose mubona babacurika babacuranura, bazosaza nk'impuzu kandi inyenzi zizobarya zibamare. Imana yo mwijuru utabare cyane. Nshuti mugenzi uri kuranyumviriza kuri uyu munsi muri kino kiganiro ineza y'Imana, ese ico mugatahura icuri c'uyu munsi, ese ico mpawe uri kuranyumviriza ugatahura yuko igihe kizogera Imana ikakubaza ibyo wakoze, Imana ikakubaza uburyo witwaye, Imana ikakubaza biriya byose waciyemwo. Haleluya, Imana idutabare cyane. Nshuti mugenzi uri kuranyumviriza, hagarara neza wisuzume uburyo witwara, hagarara neza wisuzume imyitwarire yawe, urabe neza yuko utari kuritwara nabi mu bandi. Imana idutabare cyane. Nshuti mugenzi, nagira nkubwire ngo nimba witwara neza Imana irabizi, nimba witwara nabi naho Imana ikagutegurira igihano, nawe uzosaza nk'uko impuzu zisaza kandi inyenzi zizokurya zikumare. Imana idutabare cyane. We wica abantu, inyenzi zizokurya zikumare. We wiba abandi, inyenzi zizokurya zikumare. We uhahaza abandi, inyenzi zizokurya zikumare. Wewe ufungisha abandi, inyenzi zizokurya zikumare. Wewe urenganya abandi, inyenzi zizokurya zikumare. Wewe wirirwa uranyuruza abandi, inyenzi zizokurya zikumare. Kandi uzosaza nk'impuzu, aho wari uri hibagiranwe, abakubonye bose bibagire ko ari wewe wari gihangange, wapima ibiro byinshi, wica ushaka ukanyaga ushaka. Mana yo mwijuru idutabare cyane. Ese yaba waruzi bizoba ejo, iyaba waruzi bizoba muri kazoza kawe, ni wari ukwiye kwitwara nabi mu bandi, wari ukwiye kwitwara neza kugira ngo uzogire iherezo ryiza. None rero nshuti mugenzi, nutitwara neza mu bandi, inyenzi zizokurya zikumare kandi uzosaza nk'impuzu. Imana idutabare cyane. Iri jambo ry'Imana rirateye ubwoba ku bantu bitwara nabi. Impuzu ushobora kuyigura mu isoko ari nziza cyane, abantu bose bakubonye yambaye bagata amacumu bagatangara, ariko abayibonye isaza ryayo riba riteye ubwoba. Ni hahandi uyanikira cyangwa ukayimesa, ariko ukiri kurayimesa ako kanya ikagutabukira mu ntoki kubera ko ishaje. Ni hahandi uyanikira wayanura agatsinga kayikozeho gusa ikabiratabutse. Murumva neza ko impuzu isaza nabi. None rero abakora ibibi, abicana, abiba, abarenganya abandi, abahahaza abandi, ababuza amahoro abandi, nabo bazosaza nabi, bazosaza nk'impuzu ukora kwigatabuka ukibagira uko yari